Amahoro y'Imana abane nawe nshuti mukundwa uri kurankurikira. Ikiganiro ni ugusenga guhindura ibintu. Uwo mugiye kuvugana abipfuriza umugisha no kururanirwa ni Pastor Nduwimana Joseph. Nagomba rero dusangire ijambo ry'Imana dusoma hariya mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice caho ni 3 ku murongo waho wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Petero na Yohana bakiza ikimuga. Petero na Yohana bakiza ikimuga. Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga. Nico saha y'icenda. Imana nishimwe. N'aya majambo twagomba kuvugana ko y'igikorwa cyakoretse mu gihe cy'isaha 9. Hano turabona igikorwa cyakoretse ku gihe cy'isaha 9. Ubu yari kimuga, Bibiliya ivuga ngo yari yavutse anamugaye, hanyuma agenda ku rusengero agiye gusaba ubufasha, ahahurira n'abakozi b'Imana. Ijambo mfise nipfuza ko tuvugana niri rivuga ngo igihe nibwo butunzi Imana yahaye umuntu. Iri jambo rivuga igihe, nshobora gusubira inyuma nkasubira kuvuga ngo kumenya igihe cyawe nibwo butunzi. Imana ishimwe cyane. Gutahura igihe, kumenya igihe cyawe niho Imana ikorera. Nkwibutse ko Imana ikorera ku gihe, ikorera ku mwanya, ntabwo itakaza umwanya. Bisigura ngo nawe mwene data uri kurankurikirana ukwiye kumenya igihe cyawe. Igihe ni cyakurengana uzicuza. Ndakwibutse ko Imana yaremye mu minsi 6, ku munsi ugira 7 ikaruhuka. Nayone yakoreye ku gihe. Imana ikumfashirize utahure igihe icari cyo, umwanya uwariwo. Iyo igihe kikurenganye, nagomba ndakubarire ko igihe iyo kigiye kitagarukana buhoro buhoro. Imana idufashe kandi Imana ikugire neza. Igihe kigiye ntigishobora kugaruka. Iyo utamenya igihe cyawe ushobora gutakaza ubuzima bwawe bwose, bugaba futi ubuzima bwawe ukabura ico ukora niyo uva niyo uja. Imana idufashe cyane. Imana ifise ibihe 3 ikoreramwo. Ibihe 3 Imana ikoreramwo. Ibihe 3 mu gihe cya mbere, reka mvuge ku cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu. Ugukora kw'Imana kuri mu gihe kandi ikorera ku mwanya. Igihe cya mbere ni igihe cy'ubwana, ubwana. Imana irakorana n'umwana. Imana ishimwe cyane. Igihe cya kabiri ni igihe cyo gukura. Igihe cya gatatu ni igihe cy'ubutama. N'ibyo bihe 3 Imana ikorera mu bihe 2. Umenye ibihe urimo kugira ngo ntutakaze umwanya na buhoro buhoro. Igihe cya mbere rero Imana ikoreramo ni igihe cy'ubwana. Imana ibwira Yeremiya ngo kiri mu nda ya mama wawe nari narakumenye. Imana idufashe cyane. Icyo mukamenya igihe ntutakaze umwanya wawe. Imana itoranya Yeremiya akiri mu nda ya nyina, imuha amasezerano, imwemera kuzomukoresha. Iravuga ngo nari nagutoranije, nari narakubonye. Bisigura ku mwana akiri muto Imana imutoranya. Ico ni igihe cya mbere Imana ishobora gukorana n'umuntu. Igihe kigira kabiri ni igihe cyo gukura. Imana ishimwe. Imana ikoresha cyane umwanya wo gukura. Igihe cy'umwana ikoresha umwanya muto, ariko igihe cyo gukura ikoresha umwanya munini cyane. Iyo umuntu akuze ikoresha umwanya munini cyane, kuko nico gihe iby'Imana yasezeraniye umuntu bishika. Ariko kandi reka nsubira inyuma gato. Mbega bishika bivuye kuki? Bikoroka nk'umupara, biraza akabyisangamo. Oya, hariho igihe cy'iwawe, hariho umwanya w'Imana n'umwanya wo gukora kw'iwawe. Mu gihe cyo gukura Bibiliya ivuga ngo nzohezagira amaboko y'ibikorwa byawe. Birasaba rero kumenya igihe cyawe, ntutakaze umwanya. Ukavuga ngo umwanya ndimo ni uwo gukora, umwanya ndimo ni uwo guhezagirwa, umwanya ndimo ni uwo gushika ku mugambi Imana yampezagiriye. Noneho ugakoresha ubwenge, ugakoresha n'umwanya kugira umwanya ntukujana. Kuko umaze gukura niyo hasigaye umwanya munini cyane. Ugukura kwawe kuvamo kuba umutama. Ugusaza nta gukora kw'Imana kubamo.
Imana mu bihe yasizeho umuntu abaho mu bihe bitatu, afise ibihe bitatu, ariko mu ivyo bihe bitatu igihe gikomeye cyane n'ibihe bibiri. Icya mbere cy'ubwana, ariko nico si igihe kirekire cyane, ariko igihe kinini cyane gose nico gukura. Ubwana urakoresha umwanya udasanzwe wo kwiga, wo guhabwa amasezerano ukiri muto, ariko umwanya ukoresha ubwenge bwawe ni umwanya wo gukura. Mwene data ukuze ndiko ndavugana, uyu mwanya singomba kuvugana n'umutama, singomba kuvugana n'umwana, ngomba kuvugana n'umuntu akuze. Kuva ku myaka 15 kuduga gushika ku 40, abo bantu barafise amahirwe yo gukoresha igihe cyabo. Ndakwibutse ni kubera ikindi ko ndavuga ibi, nuko umwanya wawe ushobora kukurenga ukazokwicuza, kandi ushobora gupfa nabi, ushobora gupfa ugahambwa ata kintu ugezeko kubera utamenye igihe cyawe. Umwanya wawe rero kuva ku myaka 17, 18, 20, koresha umwanya, ukoresha umuvuduko mwinshi kugeza no ku rugero ushobora gukora ijoro n'umurango, ushobora gukora umwanya wari wose, ntutakaze umwanya, kuko umwanya wowe uguma ugenda, umunsi urengana, ariko usaza, uko usaza ubwenge burahera, inkomezi zirahera, ubushobozi burahera, cyane cyane nko ku mukobwa wewe abariko aratakaza ishusho, abariko arazana ibintu bita injebejebe n'ibindi byinshi bitandukanye, abariko aratakaza, ariko n'umugabo nawe abariko aratakaza ingufu n'ubwenge n'ivyiyumviro, mbere nabo muhakazi abariko aratakaza umwanya n'igikundiro. Ariko nico gituma ngomba kukubwira ngo menya igihe cyawe, ntukitakaze. Mene data, menya igihe cyawe, menya igihe nshuti mukundwa, menya igihe. N'ibyo bihe bibiri Imana hari abantu mvuze yagendeye, ariko ngomba ndakubarire igihe Yosefu yagenderwa n'Imana, Imana ikamubarira icyo azoba mu gihe azoba akuze. Yarakira umwana atakibwira abo bavukana, ariko cyagiye gukomera abaye umuntu akuze. Icyo gihe rero byasabye ko na Yosefu akoresha inguvu. Kwa Potifari yakoresheje inguvu kugera ku rugero rudasanzwe, abo mwizigirwa baramugura aza gukora, akoresha inguvu, abo mwizigirwa. Imana ishimwe cyane, bituma yizegwa mbere kugera naho Shetani amwitiza aciye muka Potifari. Imana idufashe, Imana itugire neza. Nta muntu n'umwe azogukunda ata kintu ufise, nta muntu n'umwe azokwizera ata kintu ufise, nta muntu n'umwe. Nimba Yosefu yarizewe mbere akanakundwa kugera no ku rugero muka Potifari amwipfuza gukora ibyaha, yari umunyeshaka, yari umuntu afise ingabire y'uburyo butandukanye, Shetani aca muka Potifari bituma bamwipfuza. Imana idufashe cyane. Niwazinduka uryama, ukazinduka wicaye, ugatakaza umwanya, ndakubwiza ukuri, nta muntu n'umwe azokwifuza. Ungiriza mwene data, nshuti mukuru, igihe cyawe, hari ibintu bibiri bishobora gushitsa igihe cyawe. Iyo wamaze kumenya igihe cyawe, birasaba ko igihe cyawe ufata umwanya wo gusenga. Senga mu gihe cyawe kugira amasezerano yawe ashitse. N'ibintu bibiri bishobora gutuma bikoreka mu gihe cyawe. Icya mbere ni ugusenga. Ugusenga guhindura ibintu, ugusenga kuragufasha kugira ngo uhagarare neza mu gihe cyawe, kugira ngo amasezerano yawe ashike mu gihe cyawe. Ikigira kabiri gishobora kugushigikira mu gihe cyawe ni ugukora, gukoresha amaboko yawe, gukoresha umwanya, gukoresha igihe, gukoresha inkomezi, gukora. Bibiliya yambwiye ngo izohezagira, Imana ihezagira amaboko y'ibiganza byawe. Mwene data, igihe cyawe nicyagutakarana uzicuza, uzokwiyumvira icyo uri bukore, utakaze umwanya muremure. Mu gihe cyawe Imana ntabwo izana ibintu ngo bikugweko, oya. Kandi mu gihe cyawe nagomba kubwira, Imana ntikora ibintu byose mu gihe cyawe, oya. Hari ibikorwa by'amaboko yawe, hari ibikorwa. Imana ntizokora ibintu byose naho uzobugize mu gihe cyawe. Hari abantu baguma bavuga ngo urumva igihe nikiragera. Oya, igihe iyo umuntu amaze gukura, igihe kiba kigeze. Haba hasigaye ko akoresha inkomezi, akoresha ubwenge, akoresha ibyiyumviro, akoresha umwanya, atahura igihe cyawe. Kuko Imana naho uzoyisenga nizoguha byose. Nibyo Imana itanga umugisha, Imana itanga
itanga iyerekwa, Imana itanga umugambi, hanyuma nayo igahezagira amaboko y'ibikorwa uriko urakora. Ibintu ntuzobibona bipanze ahantu ntibishoboka. Nico gituma bisaba ko ukoresha inguvu zose. Imana ikugiriye neza mu gihe cyawe, ihagurutse umuntu akubarira ngo igihe cyawe cyageze, vyuka ukore, vyuka usenge, haguruka ubugwane n'ibiriko birakugwanya. Ni igihe cyawe. Imana ihagurutse umuntu akakubwira ibyo ukwiye gukora, none Imana igashira mu bikorwa ibyo uri kurakora. Imana ishimwe cyane. Aho Imana ibikugendeye, Imana ibikugiriye neza. Hariho abantu Imana yateguriye kugirirwa neza kera, ikabategurira umugisha, ariko uyu munsi batamenya ko Imana yabateguriye ibyiza. Baraho barindiriye ngo Imana hari ibintu izohavizana. Oya, Imana yarabizanye, Imana birahari, Imana yaguhaye umugisha, Imana yaguhaye amaboko, Imana yaguhaye ubwenge, Imana yaguhaye abakozi b'Imana, Imana iguha ibintu byose bigushobora kugufasha. Gerageza kimwe cyase, gerageza ikindi cyase, gerageza ikindi cyase, gerageza ikindi, kugeza ahantu uzoshika ahantu Imana yaguteguriye. Kuko rimwe na rimwe abantu bacika intege, kimwe gikozwe akabona nikigenze neza, agacavuga ati no, ikarabaye, ibi bintu iby'Imana sivyo yanteguriye, mbere bagaca bacika intege, bakagumaho ntibagerageze. Koresha amaboko yawe, niwe butunzi Imana yaguhaye. Koresha ingufu zawe, nibwo butunzi Imana yaguhaye. Koresha ubwenge bwawe, nibwo butunzi Imana yaguhaye. Koresha igihe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana ku mwanya nticererwa. Icyo yateguye ku buzima bwawe ntabwo izokwihenda kandi kizoshika, ariko birasaba ko nawe umenya igihe cyawe. Imana idufashe. Ikimpagurukije no kukwibutsa igihe cyawe ko kiriko kiragenda. Reka gutakaza umwanya. Igihe nabivuze ngo igihe kigiye ntikigaruka. Imana ishoboze kugira ngo ndagukwege ukuboko, ndagukwege ubwenge, ibyiyumviro byawe ndabikabure, ndabibyure byari byarasinziriye, kugira ngo ushobore gushika ku masezerano yawe, kugira ngo umenye yuko igihe kiriko kiragucika, kiriko kiragenda, kandi umenye yuko umunsi ugiye utagaruka. Ndakukora mu mutwe nkoresheje ibyiyumviro, ndagukanguye. Wari waryamye, wari wasinziriye, wibaza ngo ibihe bizohora kwa kundi, wibaza ngo izo nkomezi n'ubwiza n'ububasha ufise bizohora uko. Oya, ibintu bigenda bihinduka, kandi ibihe bikuranwa n'ibindi. Imana idufashe cyane. Ngomba ndagufashe gusenga mwene data. Mana, ndasengeye uyu muntu ntiyari bwamenye igihe arimwo aho kiri, kandi yari yasinziriye akeneye gukangurwa. Ndabona umunsi umwe abigishwa bari basinziriye, Yesu aragenda arababyura, arababwira ngo nimubyuke mubane nanje n'isaha n'imwe. Nanje ndakanguye uyu muntu, ndasengeye uyu muntu atari bwamenye igihe ciwe, ariko ikinzanye n'ikimpagurukije nukubwira uyu muntu igihe ciwe. Mana, mufata ukuboko mu gihe ciwe. Arakeneye umuntu amushigikira mu gihe ciwe, arakeneye umuntu amutahuza akamwigisha igihe ciwe. Mana, ndagushimiye, ndamusengeye uzokumva iyi video yose, wese aho azoba ari hose. Mana, umushobozi, umugire neza, umukore ku maso. Bibiliya yambaye muri nyuma y'ijambo ryawe, uriyekesha ibitangaza n'ibimenyetso. Nanjye ndasengeye iri jambo uzoryumva akaryumvira. Mwami, umushitse mu isezerano, asanzwe ari mu ibohero ritandukanye. Mana, uzomubohore mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.